Shalom Ben Data muravuga n'umuzezo wa shengero ndo Yesu Jean Claude asengera muri Guérison des âmes ariko abashikiriza igana isoko y'umwidegemvyo nka ministeri yitwa Holy Mountain of Christ Ministry ifise ikiganiro gifise intumbero yuko ari Yesu aduha isoko y'umwidegemvyo. Yesu niwe mwidegemvyo nyakuri. Yesu niwe mukuru, niwe yavuze muri Yohana 8:32 ngo nimuze kuri je muzomenya ukuri kandi ukuri kuzoba kwidegemvya. Uno munsi rero mu isoko y'umwidegemvyo tuzi nka Yesu n'isoko yawo, nta bindi bintu, nta byisi, nta bintu biduhindura, nta kintu na kimwe cyo duha isoko y'umwidegemvyo by'ukuri. Bene data reka tubandanye uno munsi iteme yacu ivuga ku kwihana narababwiye ko gufise insiguro zine. Mwizo zine naravuze mu kiganiro giheruka navuze insiguro zibiri. Uno munsi ngoma ndababwiye insiguro zibiri zanyuma. Ariko ndabasubiremo ko nababwiye yuko kwihana ariyo ntambuko ntabanduka. Umuntu wese ategerezwa gucako. Wabyanga wabyemera umugisha uri mu ibyaha uzokwica. Umugisha uvanze n'ibyaha uzokwica. Niyo mpamvu Barutimayo yemeye gukurikira Yesu abanza kwambura ikoti yiwe arayita mugaravuga ngo yewe mwami nawe Dawidi ngirira ikigongwe. Mose ageze ahantu hariko haraba igitangaza abona ibibeya by'umuriro mugango yegereje ijambo ry'Imana riratubwira ngo bibwira Mose ngo wewe Mose kuri birato kwaho ugiye kuhagarara ugiye guhonyura nahera. Bisigura ngo ibirato Imana yamubwira byari ibintu byo mu mutima, ni kirato tutuma ibirato fizike ariko kirato cyo guhindura ingeso. Banza kwihana kugira ngo wegere Imana, kugira ngo ubone umugisha n'igitangaza banza uhindukire. Hari effort banza gukora. Zakayo kugira abone na Kristo yuri igiti cy'umusukomo, igiti cyari kigoye kurira mugabo kugira gusa ngo abone Imana. Nawe kugira ngo ubone Imana hari icyo banza gukora. Bene data reka ndakubwira ushobora kuzotangara kubura umuririmbyi, kubura umuprofete, kubura umuvuga butumwa, kubura umupasiteri mugabuze kwisanga Imana atayikuzi kubera kuko utaciye ku itanguro ry'ibintu byo kubanza kwicuza no kwihana ibyaha. Niyo mpamvu iri jambo twarikuye mu Baheburayo 6:1 havuga ngo nuko rero turengane ibya mbere bya Kristo twigira imbere dushike ku byo gutunganywa rwose, twoye gusura gushira itanguro ryo kwihana ibikorwa by'imfa gusa no kwizera Imana. Aba bantu bari mwishengero muga byarabananiye gukura, bari bikuri nka bya bikuri twabona byo kwa Raheli babyishe nkukumenga bwamenga bakuze kera ariko gukura biranka. Uno munsi reka ndakubwire mwene data icama gishikira ibikuri mugakiza bama baja gusenga ntibahinduke nuko bicwa nk'ababana Farao babana Herode yicisha bakapfana n'abana batarakwiza imyaka 2 kandi bari barakuze. Uno munsi mwene data niyo mpamvu uno munsi ndiko ndakubwira iri jambo rikomeye. Imana izi abana bayo, Imana ntizi abantu bayo. Twese turi abantu b'Imana muga Imana irakeneye ngo umwana kuko ngo abamwakiriye yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana. Reka rero ndakubwire muri iki kiganiro uno munsi rengana iby'imbombo, rengana ibyo gucakira, rengana bitagira umumaro ushike mu gukizwa nyakuri mu kwihana ibikorwa by'imfa gusa bipfuye. Imana nani ndaraba inkoko nsanga inkoko iraza baswi bayo kuburyo ushizemo igiswi cy'imbata yo kinoba. Bivuze ngo nawe niba uri mu bana b'Imana irakuzi, utari mu bana b'Imana ntikuzi. Inambuko rero nababwiye isiguro zine. Ya mbere nabwiye ko gupfa mu isi, ya kabiri ari guhindura direction. Ndavuga ku ntambuko igira gatatu. Inambuko igira gatatu n'ukudahwa. Kwihana n'ukudahwa. Kwihana bisubira kuvomisa ukadahwa ibyo wari warariye, ibyaha wari waragendeyemo ukabidahwa. Reka ndabatangariza iki kintu, nimba warihanye ukadahwa ibyaha wari waramize ugasubira kubikoramwo, Imana ikubona nkuko usuye kubyo wadashwe. Bene data reka ndabibutse ikintu umuntu yariye kakivomisa kigasubira hanze kiba gishisha. None nimba usubira mu byaha wari waravuyemo uri kurasubira kubyo wadashwe, kandi ikintu kibire kuri we Bibiliya ivuga ngo ni imbwa ni n'ingurube. Ibyo bintu birasubira kwiva yanga. Ingurube irasubira mu byondo nawo woyoza gute uzoburi nk'ingurube. Kandi reka ndakubwira sindagutuze Bibiliya ivuga ngo ikintu gisubira kubyo cyadashwe ni imbwa. Rero nituri imbwa bene data kugira ngo usubire kubyo wadashwe. Singiriti kamadini mugandibuka muri Katolika hari igisabisho twavuga mu kwihana tukavuga ngo ncumura ndabizi ukari nkabigira n'ibigirankana. Reka nkubwire ngo ibyo ugira nk'ibigirankana ndagusubiriyemo, ibyo ugira nk'ibigirankana bizokugaruka kuko Imana uno munsi irakeneye ko wihana ukitunganya by'ukuri. Reka ndakubwire
woba wibaza yuko Imana igira amasantima, nta santima zizojamo mu kwihana, kuko warabibwiwe kenshi, amaradiyo yarabisemereye, mu mashengero twirirwa turajayo. Hindukira uno musi niyo jambo nje kukubwira. Ikigira kandi arico cyanyuma, kwihana bisigura gucuka. Gucuka umwana bakunda ibere akiri mu nda ya mama wiwe akavayo, agumayo mugahageze imyaka 3 ikarenga, ntaba gikunda ibere naribonye ararifuka. Kwihana rero nugucuka kuri zangeso wari urimo, ukazicuka ukazivamo. Nukuvuga ngo gusubira ku byo wihanye, bisigura ngo ni nk'umugabo afite imyaka 60 bobona yiruka ngiye kuraba mama nonke, cyo bari gitangaza, abantu bose bavuga ngo wasaze. Iyo ijuru kubona usubira mu byo wari warahevye, bikubona nk'uko umenga uri nk'uwo mugabo yasubiye ku byo kwibere kandi yararivuyemo. Ndakeneye ngo no musi umenye, nabwiye abantu guhitamo akarura gasosa n'agasosa karura. Akarura gasosa bisigura yuko nukwirinda muri iyi si, muga munyu mukazososegwa mu ijuru. Ariko agasosa karura uno musi nukuryoherwa, ugahitamo kuryoherwa, muga munyu mukazoja mu muriro ukarurirwa. Turangije ubutumwa bwiza iki cigisho cy'inyigisho zine zisigura kwihana. Ndakubwira ngo hindukira, kuko nutahindukira Imana izokubaza ubutumwa wumvise. Mwene data, nta kindi cyo bidushoboza, reka dusenga Imana. Ndasengera utarihana, ndasengera n'uwihanye mugabo akaguma bisubiramo. Mana data wa twese mu ijuru, uyu mwanya ndambuye ikiganza, nsengera umuntu wese wumvise ubutumwa bwiza, atari bwakire Yesu umwami n'umukiza, muhe amwakire. Yaramaze kumwakira nawe bikamunana guhinduka, muhe guhindukira. Ubu butumwa bumuhindure, kandi buhindura amahanga, buhindura abari mu ishengero, buhindura abari hanze y'ishengero. Uzokumva iyi video wese, uzokumva ubutumwa bwiza bwose, azohindukire bigende neza. Urakoze kubyumva no kubikora, ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Mwako muravugana ndi Wayizu Jean Claude, ni mwene so. Ukeneye icubaza baza kuri 62 majana 393 majana 771 muhabwa umugisha.